We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, All I require for life, God has given me, and I know who I am. Amahoro y'Imana neza kuri mwese abakunzi bankunda ijambo abakunzi banje ndabahaye ikaze kuri mu kiganiro ca nkunda ijambo cuno munsi. Imana ibahezagire mwese abafata akanya ko gukurikirana izi nyigisho zo kuwa kabiri, ibaha umugisha. Ni Karine Bera baranyizigiye. Amajambo y'Imana dusangira uno munsi ari mu bitabo bibiri mugabo bikurikirana, ndasoma 20 mugabo mu bitabo bibiri. Mu gice ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo mu gice ca mbere umurongo w'9 hamwe no mu gitabo gikurikira inye icete Paulo nyene yandikiye Tito mu gice ca gatatu umurongo wa 5. Imana ibagirire neza. Timoteyo wa kabiri igice ca mbere umurongo w'9 haravuga ngo yadukijije ikaduhamagarisha umuhamagaro wera udatewe n'ibikorwa vyacu, ariko utewe nuko yabigize imigambi ubwayo, kandi utewe n'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu ibihe vyose bitarabaho. Muri Tito igice ca gatatu umurongo wa 5 haravuga ngo iradukiza itadukirishije ibikorwa vyo kugororoka twakoze, ariko ikurikije ubwinshi bw'imbabazi zayo idukirisha ukozwa kuzana ukuvyagwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa bashasha na mpwemu yera. Imana ishimwe kwa jambo yayo dusomye. Tugize iminsi turiko tuvuga kuri session y'agakiza, turiko tuvuga ngo agakiza niki. Twarabonye agakiza ico kavuze, twarabonye ingene umuntu akaronka, twarabonye ubuzima bw'inyuma y'agakiza. Ubu nibwo turimo turiko tubona ubuzima bw'inyuma y'agakiza, ingene umuntu acabaho, ingene umuntu acabaho ubuzima buryoshe cyane gose. Uno munsi rero nashaka tuvuge ngo agakiza karaduhamagarira kubaho ubuzima bwejejwe. Nico twasomye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryongeye kutwibutsa ko agakiza twahawe tukabonera mu mwami wacu Yesu Kristo. Ryongeye kutwibutsa yuko atari ikintu twikoreye, ntabwo ari ibikorwa vyiza twakoze, ntabwo ari kubera hari ico wakoreye Imana, ntabwo hari ico watanze ku Mana kugira ngo uronke agakiza. Nta na kimwe dutanga, n'ubuntu bw'Imana, n'imbabazi zayo, nivyo vyonyene biduhesha agakiza biciye ngo mu mwami wacu Yesu Kristo. Rero no munsi twavuze ngo twasomye ijambo ritubwira yuko Imana ngo yaduhamagariye kubaho ubuzima bwejejwe. Ntabwo uronka ko gakiza ngo ucubandanye ubaho kwa kundi, ucubandanye ukora vya vyaha wahora ukora, ucubandanye ugenda kwa kundi wahora ugenda uvuga vya bindi wahora uvuga bidahimbara Imana. Oya, Imana ishaka ko iyo wakiriye agakiza uhinduka uba mushasha, kuko wibuke twarabonye mu ijambo ry'Imana ko havuga ngo uyu umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari caremwe gishasha. Ugomba kubaho nk'icaremwe gishasha, ugomba kubaho nk'umuntu yahindutse by'ukuri. Abo mubana bakabona ko wahindutse, aho ugendera bakabona ko wahindutse, ku kazi wabaho ukorera bakabona ko wahindutse, bakabona kuri caremwe gishasha. Abana bawe bakabona ko wahindutse, umugabo wawe bakabona ko wahindutse, abagukikuje bakabona ko wahindutse, bakabona ko uri caremwe gishasha. Hariho icahindutse muri wewe, hariho imyifato wahora ufise itakikuganjije, itakidomina muri wewe nkuko yahora kera. Usigaye uri umuntu wahindutse uri caremwe gishasha. Nivyo Imana iduhamagarira, nibwo buzima bwejejwe. Mu Congereza barabivuga neza, haravuga ngo he has saved us and called us for a holy life. Nico twahamagariwe kubaho ubuzima bwejejwe, kubaho ubuzima butunganira Imana, ubuzima Imana ibona ikavuga ati koko n'umwana wanje yarahindutse, ni caremwe gishasha. Ivyo navyo twasomye ngo tubihabwa na mpwemu yera. Mwibuke ubushize kuwa kabiri w'indwi heze twaravuze yuko umuntu amaze gukizwa ahabwa mpwemu w'Imana. Uwo mpwemu w'Imana ni wakurongora, ni wagushoboza ivyahora bikunanira, bya bindi vyari vyaranse kushobora, bwa buzima byari vyaranse kugenderamo, ni wagushoboza kubugenderamo, akaguhindukiza ukaba umuntu mushasha. Mpwemu yera ni wakwe
akwereka ugiye gukora icaha akakugarura akakubwira ati oya ikintu gikore ntigihimbara Imana. Mpwemu Yera niwe akwibutsa iyo wavuze ikintu kidahimbaye, wavuze ikintu kibi akakubwira ati aha wavuze nabi, ihane itunganye, ukongera ugaca bugufi ugasaba Imana ikakubabarira, ukongera ugasaba Yesu Kristo amaraso yiwe akakweza. Umuririmbyi niwe yaririmbye ngo mpisemo guhora nkizwa. Ubuzima bw'agakiza ntabwo ari ikintu ukora rimwe gusa ngo urahejeje, oya ubandanya wezwa, uguma wiyeza, ubaho wezwa ku munsi ku munsi, tuguma dukizwa ku munsi ku munsi, tuguma turiko turiha, tuguma dutegwa. Usanga umuntu yakosheje, usanga umuntu yavuze ibyo atarakwiye kuvuga, usanga umuntu yagenze uko atarakwiye kugenda, usanga umuntu yakoze icyo atarakwiye gukora. Muri ico gihe mpwemu w'Imana arakwibutsa akakuhindukiza akubwira ati mwana wanje hindukira, kubera wibuke twaravuze ngo mpwemu w'Imana aturongorera mu nzira y'ukuri. Iyo nzira y'ukuri rero niyo ya nzira tuvuze yo kugororoka, the holy life. Imana idushoboze cyane, idushoboze kugendera muri iyi nzira idushakira kubamo, idushoboze kubaho ubu buzima idushakira kubamo, ubuzima ngo bwejejwe, ubuzima buyihimbara. Wowe ubwawe ntaco wokwishoboza, wowe ubwawe ntiwokwikiza icaha, wowe ubwawe ntiwokwibohora icaha cakunaniye guheba, wowe ubwawe niwo kwikiza izo ntege nke zakunaniye gukiza, ariko ubishobozwa na mpwemu w'Imana ari muri wewe, na mpwemu w'Imana aganjije mu bugingo bwawe. Uwo nawe aganza muri wewe iyo wamwakiriye, iyo wakiriye uwo mwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana ibagirire neza. Yaraye amajambo y'uno munsi yuko duhamagarirwa kubaho ubuzima bwejejwe, ubuzima bugororotse, ubuzima Imana yishimira, ubuzima buzodushikana mu ijuru. Mwibuke rya jambo nkunda cyane, nkunda kuvuga ngo Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Yesu iyo wamwakiriye ukagendera muri iyo nzira y'ukuri, niwe bugingo bugushikana mu ijuru, ko ngo ntuhaja kwa data atamuciyeko. Imana ibagirire neza. Yaraye amajambo y'uno munsi, ndongeye kwifuriza indwi nziza. Imana ibahezagire mwese, tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.